Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo twabatunganirije, turi kuwa gatatu kw'igenekezo rya 15 ukwezi ni 2025. Reka tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye irya nino mu Burundi, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, hamwe n'ayandi makuru menshi mudukurikiranako muri mu bice biri irya nino ku migabane ya kure. Mwese turabahaye ekaze ntimuze gucikwa n'ibi rero twabateguriye. Ingingo ya mbere tugiye kugarukako: umukene n'umutunzi mu butungane bw'u Burundi. Ese ibi vyoba vyifashe gute? Adonete Manirakiza yoba azokwitega iki? Hari urugamba rw'umwigemwe yitwa Adonete Manirakiza no mu rwizatunga Ernest Minani Batazira Agripesh ririko ruregereza ukwezi mu butungane mu ntara y'Amakamba. Mu ntango uwo Agripesh yitwaje inguvu z'amafaranga yashatse ko ubutungane bumfasha gutera ubwoba Adonete Manirakiza kugira yemere kugumana nawe nk'umuhabara canke nk'umugore wa kabiri atazwi n'amategeko. Imigenderanire yabo yari yatanguye Adonete afise imyaka 16. Adonete amaze kurangiza kaminuza akumva ingene umukenyezi wa Agripesh abahagurukiye, yahisemwo kuva muri iyo migenderanire afata inzira yo kuzubaka rwiwe. Ngo muriko murabona mw'isanamu umugabo ni Agripesh ndetse umwigeme ni Adonete. Agripesh yagize ati: wanguha ntaho uzonjana, iyo tunahuye untera umugisha mu rudandazwa, ako nguheba reka nkurihire uje Canada nzoze nzagusangayo. Agripesh yaraguze passport ya Adonete amurihira urugendo rwo kuja kurondera visa i Dar es Salaam muri Tanzania. Agarutse sinzi ingene Agripesh abonye Adonete aramukanije n'umusore muri rompwe Inyanzarake, afatwa n'ifuhe amwatsi kofe. Umwigeme ati: ivyacu birangiriye hano. Kuva ubwo niho Agripesh yatangiye gukoresha inzego z'igihugu ngo zimufashe gutera ubwoba Adonete, akamwagiriza ko amufitiye miliyoni 19 zingana n'ivyo yamufashije byose kuva yiga mu mwaka w'umunani w'amashuri yisumbuye kugeza arangiza kaminuza. Adonete yarahagaritswe muri Kigarama 2024 arekurwa ku itariki ya 1/0/2025, ariko ku mbuga zigiye zitandukanye ku itariki ya 4 naho Agripesh yarahagaritswe yagirizwa ibyaha bikomeye nka harassement sexuel na viole. Iyo nyifato itangaje Procureur General Armand Bisesere muri urwo rubanza, reka nayo tuyigarukeko. Kuva Ernest Minani Batazira Agripesh afashwe mu butungane Makamba hariko habera ibidasanzwe, Procureur General Armand Bisesere yarafashe ikibazo mu minwe ariko akimuraje inshinga s'ubutungane ku mwigeme Adonete Manirakiza. Icambere kiraje inshinga Armand Bisesere yo kumenya abantu baguma baha amakuru Pacifique Ninahazwe. Adonete yarasambishijwe kuri ico, murundi kazi ntazi niyo vyaciye kuko amakuru Pacifique Ninahazwe yayatanze uwo Adonete afunzwe. Basaza ba Adonete rero baratumwe ko kwa Armand Bisesere abaka amatelefone asanga ntaho bazinanye na Pacifique Ninahazwe. Ishavu rya Armand Bisesere ni ukubona umuntu yegera igihanga agerageza kugura ubutungane, ishavu ryiwe ni ukubona vyamenyekanye bigatuma Adonete arekurwa. Mu biro vya Armand Bisesere, Agripesh na Adonete baratumwe ko barasambishwa bari kumwe n'ababuranira. Ubu rero Agripesh yarahinduye, nta miliyoni 19 cagiriza Adonete ko amufitiye, kanatsinda nta cemezo na kimwe afise c'ayo mahera. Ubu Agripesh rero akaba aburana ahakana umwaka yafatanye na Adonete Manirakiza kugira icaha co gufata ku nguvu umwana ntikimujeko, yemera ko rero bafatanye Adonete amaze kurenza imyaka 16. Ariko si ikibazo kimworoheye kubera inkuru ya Agripesh na Adonete izwi n'abantu benshi cane. Mu mategeko y'u Burundi rero nta muntu akuze ashobora kuvuga ko yagiye mu mabanga yo guhuza ibitsina n'umwana w'imyaka idashika 18 hanyuma ngo avuge ko bavyumvikanye ko bica vyitwa ko ari viole canke gufata umwana ku nguvu. Ni icaha gikomeye cane, niyo mpamvu Agripesh ahakana igihe imigenderanire y'abe na Adonete yatanguriye.
Gusa umuryango wa Donet uraremerewe iruhande yo kurondera kugura ubutungane Agripeshe ariko akora ibishoboka byose ngo umuryango wa Donet Manirakiza bumvikane ufutisha urubanza. Kugeza ubu umuryango ntiwemera ivyo byo kumvikana. Umuryango usaba ubutungane ko ubukora. Kanatsinda mu mategeko iyo havuzwe icaha ca viole imiryango ntaco ifise yumvikana n'icaha gihanwa n'amategeko kandi ubutungane butegerezwa gukurikirana. Umugambi wo kuregura Agripeshe rero nawe urahari kuko amakuru y'ibanga dufise avuga ikindi gihangange urwizatunga akomeye yabaye yashikiriye Procureur General de la Republique Leonard Manirakiza amwumvishe ko yerekura Agripeshe. Umunsi rero vyari bitegekanijwe ko Ernest Minani Batazira Agripeshe yitaba Chambre de Conseil kugira yemeze ko arekurwa akabandanya kuburana yidegemvya, ariko Chambre de Conseil ntiyabaye. Ntituzi n'impamvu Agripeshe yatinye ko sentare nkuru y'Amakamba itari kumurekura. Ubundi amakuru dufise avuga ko TGI Makamba yoba yiteguriye kurekura Agripeshe. Ubu rero hoba harafashwe n'iyindi ntumbero ko parike irekura Ernest Minani Batazira Agripeshe atabanje guca muri Chambre de Conseil. Iryo niryo tegeko ryoba ryavuye kwa Leonard Manirakiza. Twese rero turibuka muri 2024 Leonard Manirakiza apfukama arasenga imbere y'abarundi mu gikorane ca Kanguka ngo yiyemeje ko niyarangiza amabanga atamurundi azomwagiriza ko yimanye ubutungane. Yemwe bivyo vyo kwitwa gute hamwe vyo bahuka? Azotubwira ko yazanye ubutungane bugurwa aho ufise inota akoresha ivyo ashatse ubutungane. Ubu wa musenzi twabona niwe agiye gushigikira umugabo akoresha ubutungane kugira atere ubwoba umukobwa ngo bagumane nk'umuhabara canke nk'umugore wa kabiri atazwi n'amategeko. Ibi vyose turaza kubandanya gukurikirana ivy'iyi nkuru kugira ngo tumenye aho biherera. Mu yandi makuru ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ku ifatwa rikikira n'ifungwa ry'abayobozi b'ishiramwe ry'ubudanajwi n'ivy'ubuhinga. Umuyobozi mukuru w'ishiramwe ry'ubudanajwi n'ivy'ubuhinga ariko Bujumbura igisagara c'ubudanajwi c'Uburundi n'umwunganizi we kuva ku wa kabiri bafungiye mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba barungitsweyo nk'isaha 2:30 z'ijoro. Hotel Dushimira Imana na Bera Mukunzi bafashwe ku wa mbere ku muhingamo Bujumbura bakekwa ko batandaza mu kenyegera ibitoro nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Mbere Prosper Bazombanza n'umushikirizamanza wa Repubulika Leonard Manirakiza. Dushimira Imana na Mukunzi bafashwe n'abakozi b'ibiro vy'igendereza ry'igihugu SNL ku cicaro gikuru c'ishirahamwe ryabo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Abandi barongozi bane b'iryo shiramwe Ditco harimwo umugore nabo nyene barafunzwe. Abo bafungiye rero ntiharamenyekana ariko bivuga ko bafungiye ku kigo c'igendereza ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Aba bibonye rero bakabavuga ko ata kimenyetso gikomeye catowe n'abakozi b'igendereza igihe basaka ibiro vy'iryo shiramwe Ditco bakanabaza n'abakozi baryo. Umwe mu begereye dosiye rero asesangura agira ati nta gukeka ko hari umugambi wo kunyaga abafise imitahe muri iyo sosiyete biciye ku ruyeri. Mu itangazo ryabo ryacishijwe kuri RTNB televiziyo y'igihugu y'u Burundi icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombaza n'umushikirizamanza kizigenzo Repubulika Leonard Manirakiza atanze icemezo kimwe gusa ni imodoka y'ishiramwe Mercedes Benz bivuga ko yafashwe iriko irakoreshwa mu kugurisha ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko. Abo mu muryango rero wabahagaritswe ntibaragira ico bashikirije n'abababuranira ntibaragira ico bashikirije. Ntibinatomorwa nimba kandi Protais Dushimira Imana n'umurwi wiwe bari bafise abababuranira mu gihe babarizwa muri parike nkuru y'igihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Mu Rugombo hari abagabo babiri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakubaguwe n'imbonerakure. Abo banywanyi b'umugambwe CNL barakubaguwe cane n'urwo rugaruka rw'umuhari w'imbonerakure za CNDD-FDD mw'ijoro ry'uwa 11 rishira uwa 12 Nzero. Iryo bara rikaba ryarabereye ku gacimbiri Imbarambo ya mbere muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke muri aruko bushiye uburengero bw'u Burundi. Umwe muri abo rero akaba yaracumiswe mu gihe abo babiri bakomeretse cane bw'amasoko menshi. Emmanuel Nduwayo na Simeon Niyonkuru abo banywanyi ba CNL bari batashe bavuye mu rubanza rw'umuryango igihe bafatwa n'umurwi w'urugaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Umwe muri abo rero akaba yarakomerekejwe mu mugongo bimenyeshwa isoko ryaho nyene. Abo bagabo babiri rero barakomeretse cane baciye rero batwarwa vyihuta kw'ivuriro kugira ngo
bavurwe vyihuta. Kubwo ababibonye rero bashinga intahe, ivyo vyoba vyarakozwe hafatiwe ku mugambwe barimwo, ubwo bubisha rero bwiyongera ku bundi bukozi bw'ikibi bukaba bukorwa muri ako karere, bigatuma n'imishamirano yiyongera muri iki gihe himirije n'amatora y'abashinga amateka n'abajinama ba komine mu kwezi kwa gatanu kuza. Hari rero agashavu mu karere, ico gitero catumye haboneka agashavu mu banyagihugu bo muri ako karere, bakaba basaba ibihano ruhasha ku bakoze ivyo. Urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rukaba rutegerezwa gusubizwa ku murongo, niko umwe muri bo avuga. N'inyifato rero iratandukanye nuko abantu bategerezwa kubana mu mahoro bisabwa n'igihugu cacu. Ico indongozi rero zibivuga ko nuko Daniel Bukuru, umukuru wa zone Rugombo, yaremeje ivyabaye, akaba yatangaje ko amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane uburyo ico gitero cabayemwo, hanamenyekana ababikoze babifisemwo uruhara. Babiri mu bikekwa David na Gasongo baramaze rero guhagarikwa, bakaba bafungiwe muri komisariya y'igipolisi ca Rugombo. Abandi babiri bikekwa ni Paul na Makarate bariko baronderwa, niko rero yatomoye. Uwo mukuru wa zone yahamagariye abanyagihugu gukorana cane n'inzego z'umutekano mu ntumbero yo gukinga ibikorwa nk'ivyo vy'ububisha muri ako karere. Inama yo guhimiriza akaba azotunganywa mu misi iri imbere mu ntumbero yo gutsimbataza umubano mwiza muri kino gihe himirije amatora, niko yongerako. Imbonerakure rimwe na rimwe zitwa inkorabara n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu baragirizwa gukora ibara ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwo bukozi bw'ikibi bwadutse bwerekana icuka kitameze neza mu Burundi, kirangwa n'imishamirano iguma yiyongera muri iki gihe himirije amatora. Muri kahise ibihe vy'amatora vyamye birangwa n'amabi akorerwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyitezwe rero nuko mu gihe ayo matora ariko arabandanya, abanyagihugu bo mu Rugombo bizeye ubutungane budahenganye n'ingingo ziboneka mu ntumbero yo gukinga ayo mabi muri kazoza. Urwo rubanza rero ni ikibazo gikomeye ku ndongozi zo muri ako karere no ku rwego rw'igihugu ku bijanye n'ubushake bwo gukemura ibibazo bijanye n'indyane za politike. Naha rero duhereje aya makuru twari twabateguriye muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi tuza kubagezako uyu munsi wose. Turaza kubana mu ngingo zigiye zitandukanye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Mboneshakure Hejuru TV, Mane bahezagire.